ikintu kijanye n'ikibazo cy'iduga ry'ibiciro mwa kino gihugu ni ibintu bimaze igihe mugabo twebwe biriko biradutera ubwoba cyane ingene bibandanya bigenda nka bamwe rero mu bantu bakunda igihugu kandi bifuza gukorera. Hariho impanuro twebwe twiha nk'abarundi, hariho impanuro duha abo muri leta kugira ngo umwe wese kubimuraba akore ibyo agomba gukora ku neza y'igihugu. Mwishira muri kome waragerageje guca hirya no hino ibintu bitari bike, twarashoboye kurondera ibintu igihugu gikenera bishika ku 34. Mw'ivyo bintu 34 twarerekanye ukungene kuva mu kwezi kwandamukiza gushika mu kwezi turimo, nukuvuga hafi amezi 5, ukungene ibiciro vyagiye biraduga. Mugabo kandi twebwe nituvuga gusa ikintu cy'ibibazo, oya, cyane cyane tugomba kurondera inyishu. Ni nawo mwanya mbere twatanze cyane kugira ngo inyishu zigaragare, kuko duhereye ku mpamvu kumvo zituma ibi bintu biba, nimvo muri leta mu by'ukuri batafata umwanya kudusigurira. Ntibadusigurira, ubona muri leta umengo hari agacere kadasanzwe. Aho gacere rero ntituzi ico kavako, tuca tuza kuraba inzego zibijejwe, duhereye ku mushikiranganje w'ubudandaji utwara abantu n'ibintu, kandi murazi ko aribo mu bisanzwe babijejwe vy'ibiciro. Mugabo nitwumva umengo siho bari. Ariko kandi ndabibutse bahembwa amakori n'amategisi y'abanyagihugu, umuvyibagiye. Nyamba mbona bagira mu mamodoka meza bakabaheza bagira byose ajya n'amakori n'amategisi y'umunyagihugu. Nico gituma twebwe nk'abanyagihugu dufise uburenganzira bwo kubabaza ingene ibintu biko biragenda. Ni muri cya kindi twita le principe de la redevabilité. Umuntu rero agiye gutwara abandi amenya ko atabagiye kuneganega, abagiye kwikorera imizigo n'imitwaro y'igihugu n'abanyagihugu. Ibyo rero abantu bavyumve, tuvyumve twese, twumve ko ari ikintu gikomeye cyane. Hariho n'abandi twe ngatuza kuvuga n'abantu bitwa abashinga amateka. None nk'umuntu w'umushinga amateka azi ko yatorewe abanyagihugu, tukabona ibintu biko bigenda gutya, ntibagire ikintu na kimwe bavuga, je mbabona kumengo babaye complice. Mugabo ikintu twifuza twese uko nabivuze, twebwe mu mashirahamwe yigenga, abashinga amateka nabo muri leta, twese turondera ikintu kimwe, k'umunyagihugu, k'umwene gihugu yomererwa neza. Niyo ntumbero yacu. Atari ivyo tuba turiko turondera neza yacu twenyene. Turavye ibi bintu by'iduga ry'ibiciro, tubona mu by'ukuri ko imvo n'imvano, inyanduruko, ico no kwita cause profonde, ni ibintu bine z'ibi bintu. Ubwa mbere, imvo ya mbere ni ikibazo kijanye n'uburongozi, leadership. Twese mwese mwaragiye mwishuri murabizi, leadership for éclairé, leadership ikomeye ibona kure, iminsi yose yamiza igomba guhangana n'ibibazo bihari. Igihe iyo leadership bihari, iba politique, iba militaire, iba religieux, iba ukwiri kose, itari capable guhangana n'ibibazo, mu bisanzwe leadership bifise ikibazo. Ayo n'ama principe azwi kwisi yose. Uri mu leader ntuvuga ngo ikibazo cyane nabuze umuti, ntibibaho ivyo, uri mu leader atari we. Ivyo rero tubaza tuvyumvikana. Ico ni ikintu ca mbere. Leadership rero abayigize, abayihagarariye bimenye, birondere, bamenye yuko hari ibintu biriko birabasiga. Kubera ibi bintu bimaze igihe kirekire. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri gikomeye, ni ikintu bita umwina
umunoho, inda ndende, abantu bagomba kurya abandi babicayeko. Icyo ni ikintu cya kabiri mbona giteye ikibazo cyane. Ndabaha akaro gasanzwe. Mwosigura gute ingene isukari ibura, ingene ibitoro bibura, ingene isima ya buseke ibura ku biciro byashinzwe na leta, mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3-4-5 gacu kiroho? Bigenda gute? Ni kibere ko babwira rero 10 na 10 cy'indandende. Abo bantu rero badahawe ikibanza cyabo, mwe mugabo mubakomera amashi, baza bicara imbere muca mubaha ikibanza, mumenye yuko abo bantu sabakunze guna basi b'igihugu, kuko barabizana aho kuhabwa abantu gacha babinyegeza bikaca bigurishwa amafaranga menshi. Nico gituma tutumva igituma umushikiranganje abije batavuga, kubera ikatavuga, kubera idatanga inyishu. Ico ni cya kabiri. Cya gatatu ni ikintu kijanye n'umwimbu, kugwiza umwimbu mu gihugu yutahari haba ibibazo. Donc la production, umwimbu biragaragara neza kuko haca haza ya principe bita la loi de l'offre et de la demande. Uno munsi nta mwimbu uhari, nuko tudafise ibintu dushorera mu makungu. Igihe rero igihugu kidafise ibintu gishorera mu makungu, bane ba mama mumenye yuko ari ingorane ikomeye cyane. Urumva nibishotse mu makungu, ndabakarorero ibintu bijanye n'inzahabu cyangwa ubundi butare bishotse mu makungu, amafaranga ntagaruka. Mwese murabizi, abatware birirwa baridoga bavuga ko amafaranga atagaruka. Nayaje ngaha kubera wa mwina no kuyikunda aca yigira kuri marché noir. None yumvire nk'ubu dolari kuri marché noir, marché officiel ibihumbi 3 hafi, mugabo marché noir rigeze hafi ku bihumbi 8. None kandi igihugu gifise inzego, dufise iperereza, dufise igipolisi, dufise administration, twebwe abanyagihugu turahari. None bipfira ibi twumvikana tuvugana ukuri, bipfira he? Jewe rero mbona yuko kandi twese niko tuvyumva, ndabanyagihugu bose bavyumva gutyo, hariho akagwe k'abantu bafise ingufu, apana bari bose ibi bintu bariko barabikamisha. Tuvugisha ukuri kuko biba byaratoye umuti. Inshuro tumaze kuvuga, none tubwira abantu batumva, amatwa azibiye, bimeze gutyo, biragoye gusigura by'ukuri. Naha rero twebwe tubona yuko mugabo umuntu ugomba kumubwira ukoresha icyaka mfita mu gifaransa la franchise. Urabizi la franchise c'est le contraire y'ikintu bita la glorification des émotions, kunezereza ibigumbagumba. Twebwe tubwiza ukuri abantu bavyumve. Umuntu arashobora kuguma neganega aho yaneguwe, yibaza ngo ariko akora neza mbwa atariko akora neza. Nico gituma la franchise, kubwiza umuntu kuri ari ikintu gifasha cyane ku muntu agomba kumva, ariko no ku muntu agomba guhinduka, kuko ari umuntu atagomba kumva kandi atagomba no guhinduka. Dufatiye kuki cegeranyo twagize, dufatire kubiharage mwaya meza ne yonyene byaduze ibice 35 n'uduce 4 kwijana. Ibigori ibi byumye byaduze 55, ibiraya byaduze 31, ibyo bita move, ibyo bita jaune byaduze 57, inyama zifise amagufa zaduze 60 kwijana, inyama zitagira amagufa zaduze 76 kwijana, amavuta yitwa golden yaduze 60 kwijana, amavuta ya savonoro yitwa cookie yaduze 184 kwijana, amata ajya yifu nido amagarama amajanane yaduze 23 kwijana, amazi kinju yaduze 36 kwijana, icyitwa cube magi 61 n'ibice 9 kwijana, mayonnaise yaduze 90 n'ibice 7 kwijana, breba yaduze 53 n'ibice 8 kwijana. Umunyu n'ubwa mbere kuva Burundi kwitwa Burundi umunyu duze n'ubwa mbere umunyu waduze 120 kwijana. Hanyuma ibitoro
aha rero murabizi ko kugira uronke igitoro muri kino gihugu ari kibazo. Aha rero igitoro twafatiye kuri barye babivoma mu masitasiyo bagaca baza kwitana za paralele. Murabizi neza ko ari amasoko ubu yaje. Twafatiye ku isoko mu Nyamitanga. Ubu ni officiel mwese murabizi. Mu mezi anaheze iritiro kimwe bitanga mbago ari kibuni iritiro ni nusu. Cagugu 2018 ubu kigwa 30. Hanyuma isima ya Buseko yaduze 33 kwijana. Isima yitwa Dangote yaduze 55 kwijana. Isukari yaduze 185 kwijana. Ibifumbire murabizi neza ko ikintu bita ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbu uboneka mu gihugu. Uno munsi mu gihugu cyose aba ivyo bimwe bita gupirika, ni ukuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura. Ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallele yaduze. Ifumbire yitwa Imbura yaduze 125 kwijana n'ibice 8. Inzahabu igarama y'inzahabu yaduze 316 n'ibice 6 kwijana. Hanyuma ifarine y'ingano yaduze 23 kwijana. Umukate waduze 100 kwijana. Aho ni mu mezi ane muze murabiraba neza. Razwari kandi muko kumugana ivyo bintu n'ivyahora biduga. Nukuri n'ivyahora biduga byaduze 100 kwijana. Nukubivuga abanywa inzoga muzorabe jewe ntazonywa mugabo ndavyumva babivuga. Bavuga yuko mu bubare zaduze ku 36 kwijana. Iyo ni Amstel ku isoko parallele. Hanyuma Primus yaduze 36 kwijana. Ifana yaduze 56 n'ibice 2 kwijana. Gukotesha imodoka murabizi neza yuko abantu benshi bakotesha baba baja ku maziko baba bahehe imanza yaduze 200 kwijana. Iyo ni voiture ntuze imodoka double cabine izi zisanzwe yaduze 233 kwijana. Hanyuma gupanga twafatiye ku manu zenya urumva nibiciro twagiye kurondera dufatiye kuvyo Istebu yari yagize mu mwaka mu mezi ane aheze. Twe tugenda kuraba ibiciro bihari ubu. Twasanze mu hajya bita standing moyen standing tuko twagize ya moyenne. Twasanze inzu isanzwe chambre na salo yaduze 100 kwijana. Ni ya de chambre na salo nuko nyene niko vyagenze. Ariko inzu ifise 3 chambre yo yaraduze cyane, aho kuduga 100 kwijana yaduze 150 kwijana. Dufatiye ku mantu zenya ku matohoza twagize. Hanyuma ibijanye no kwiyunguruza aha tuvuga ku bintu byo mu gisagara no mu gihugu hagati. Ku bintu byo kwiyunguruza dufate nk'umuntu avuye ngaha mu gisagara agenda mu Kanyosha. Uno munsi taxi ni 50. Abamuze kuzifata uba wihuta. Mugabo ubu bageramwe byo guterateranya. Mugabo navyone byaraduze. Twasanze rero iyo transport yaduze 400 kwijana. Hanyuma ruguru ibintu byo kwiyunguruza ruguru ukiza Imana ukaronka imodoka usanga amafaranga yavuye kuri yari nko kuri rimwe ashaja kuri kabiri. Donc ni simple double kubijanye na transport à l'intérieur du pays. Ikirato umuntu agiye kugura ikirato gisanzwe bijya bya occasion byaduze 150 kwijana ufatiye ku biciro byari bihari mu mezi ane aheze. Hanyuma gashati gasanzwe kajya gasanzwe n'ishati yahuri kugo 25 ubu uyigwa 50 nukuvuga yaduze 100 kwijana. Ibi bintu rero
murabona neza yuko atakintu na kimwe mu bisanzwe cy'ubuzima bw'igihugu iki kimwe twita l'inflation généralisée canke la hausse des prix généralisée mu majambo yumvikana. Turafise inzego imbere umushikiranganje w'ubudandaji none ariko akora iki? Navuga atanga imihoho basi tubone ko yabaye umuntu avuga ati jewe n'ukuri vyananiye ndemeye atanga imihoho hanyuma tweze vyigwe canke leta yose itanga imihoho kuko nivyijejwe twumvikane. Erega ni kuraje jewe mbiburaya iyo umuntu bimunaniye kintu cerekana ko ari umugabo atanga imihoho akerekana ko ivyo bintu vyamunaniye kuko tuvuze gutanga imihoho ntituvuze ko igihugu kica kibura bafuma bagaruka mugabo bakagaruka bavuga bati tuzanye amaraso mashasha tuzanye ibindi vyumviro bishasha niko bigenda mugabo rero iwacu biragoye kubera icyo umuntu akurako kubera kiriya kintu bakurako bafungura bica bigora rero nukuri twagomba mu ncamake tuvuge ibintu tubona yuko leta yokora kugira ngo ibi bintu bihagarare. Ntitubwira leta gusa natwe turibwira. Ubwa mbere icyo twita resolution à court terme twe tubona yuko ibi bintu bijanye n'izimba ry'ibintu birafatanye cyane n'ikintu bita amadovize amafaranga ava makungu. Nabivuze mu mvo za mbere navuze ko ari ikibazo kijanye nivyo twimbura igituma biduga bibura gutya nimvo zibiri nyamukuru ni ikibazo c'amadovize kena ry'amafaranga y'agaciro n'ikibazo kijanye n'umwimbu muke. Nivyo bintu bibiri hakacazigira gatatu rero ba bantu b'umwina bafise ingufu no dukeya tubonetse bacha twigarurira kugira ngo batunge abandi bahwere kuko murabizi makino gihugu no munsi nitugira ikintu bita classe moyenne. Classe moyenne se murabizi classe moyenne ni ba bantu bashobora kuronka kimwe twita les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Bisigura iki les 4 besoins fondamentaux de l'homme? Ni gihe umuntu ashobora gufungura bitamugoye, agashobora kuronka kikumunsi bitamugoye, agashobora kuronka gahuzu kameshe yambara bitamugoye, agashobora no kwivuza bitamugoye. Erega arico nibagiye ibintu by'imiti uno munsi mwari muzi yuko ba bantu zamwe bafashwa abantu bafite mitiwere uno munsi ntashobora kwivuza kuri mitiwere ngo arondere umuti. Ndabeshe simbeshe ndabeshe abamenyesha makuru niko bimeze uno munsi kugira mitiwere. Ndazi umuntu yahevye akazi mu ndwiheze yahora akora muri education uyo muntu yagiye kuvuza umwana wiwe avuga ati jewe umushahara wanje mpembwa 350 agenda kuvuza umwana acabura umuti ararondera umuti wose arabura kuri mitiwere. Ugiye barekana mitiwere ntibawuguha mugabo uvuze ubanza kuvuga uti ni mu muyo muti hanyuma ukajana mitiwere mu nyuma. None mwe mumva ivyo bintu bishoboka byumvikana abantu bivuza bamwe bafashwa bagwaye mu mutwe kwa rujane uno munsi barahagaritse sinzi ko ivyo mwari mubizi barahagaritse kubavura ngo leta yoheraniye amafaranga menshi nibabanze babariye aba solidarite uko nyene mitiwere uko nyene. Nari mumva ico gihugu turimo kimeze gute? Ico gihugu turimo kimeze gute? Abashinga amateka barihe? Ndasubiye kubaza ndasubiye guhamagara abashinga amateka barihe bantu b'Imana shengero muri hano ingingo 39 y'ibwirizwa shingiro n'izindi ngingo nyinshi bimwe bita bimwe y'amakonvansi ubundi bwasinya buravuga neza duhere kuri ya pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Iravuga ivyo leta igomba gukora n'ingene igomba kubikora. Kirazira mu gihugu ko hari umuntu abaho adashobora kuronka ivyo akenera hari leta. Kirazira iyo ni declaration igihugu casi n'amasezerano igihugu casinye. Iyumvira abantu badashobora kwivuza numva ivyo bintu bisha bigenda gute kuko ndako ndava ko mu gihugu atakintu bita classe moyenne kibaho ata classe moyenne kiriho rero navuze ibintu bigize classe moyenne bica bigora kuduza umwimbu ntushoboka igihe abantu batariko barakora uko bagomba gukora bajya ntibakorera president
bajya ntibakorera umushikiranganje, bajya bakora abanyagihugu, kuko ndabigarutseko bajya bahembwa amakuru n'amatagisi yacu y'abanyagihugu. Bavyumve, n'umukuru w'igihugu n'inzego zose zihembwa amakuru n'amatagisi y'abanyagihugu. Twebwe turafise itegeko n'uburenganzira bwo kubabwira ikitubabaje, turafise ubwo burenganzira, kuko hari igihe abantu batavyumva cyangwa bavyitiranya. Rero jewe nibaza yuko tugomba gukora ibintu byose bikwiye kugira ngo iki gihugu kive muri kano kaga turimo. Le pays est en crise, il faut ko tuvyumvikana. Igihugu kiri muri crise économique, igihugu kiri muri crise économique. Iyumvire tugira tumare imyaka 2 imyaka 3 abantu badashobora kwiyunguruza, abantu badashobora kuzana ibintu. Mu ndwi iheze je naronse umwavu mukeya w'abantu turiko turafasha ruguru kugira ngo ibintu byo gusaba bivemo. Uyo mwavu nagenda babwire ko twarona ingene tuwukura mu kibanza urimo kugira ngo ushike, turabura kopo. Imodoka yahora iriho amafaranga 50 kugira ngo bizane, twayishimye mu 500. None mu ibintu byo genda gute? Nico gituma dusavye abashinga amateka, dusavye inzego ikindi naco muhuza. Mbega umuhuza ari yagiye umuhuza yagiye mugende murabe remission z'umuhuza ajeje gutora umuti w'ibibazo hagati y'abene gihugu na leta. Umuhuza ari c'est pas possible ibyo bihe. Erega n'ubundi nagiye ndavyibuza, sijya modoka bagendamo, bijya bitoro bakonsoma, ajya amafaranga bafungura, ajya amazu barimwe n'amakori n'amatagisi y'abanyagihugu ndabwiruseko. Bavyumve ndazi ko ibintu hari abantu bijya mu matwi, mugabo nta kundi. Nukuri jewe ndabisavye, n'ubu ndasubiye gusaba nibadufashe bumve yuko ibintu bitameze neza. Mwese ndisuri nta numwe bitabwira ngo shike ngakire zuba ngahafa, nta numwe bitabwira gushika ngaha. Ibi bintu rero nukuri ntihagire abantu bizanamo politike y'abagomba ibibanza. Nta politike irimo, ni ibintu by'ubutunzi. Ibintu by'ubutunzi navyo ni scientifique ibi, nta politike irimo. Kuko hari abantu bashaka kwizanamo politike, twebwe nta politike turimo, turiko tuvuga ibintu biraba igihugu. Rero mu ncamake ibintu tubona byo gukorwa, ubwa mbere umukuru w'igihugu n'abadatabaranye akure berbe mu biro vyiwe ayisubiza aho yahora, yigenge, kugira ngo n'utudovize duke tuhari dushobore gutangwa hakurikijwe amategeko, ntibize biratwagwa n'abifise gusa, kuko nivyo bihari ivyo tubona. Ico ni cyambere. Kigira kabiri nuko amafaranga yose hari y'amadovize yotunganywa ku buryo bugaragara, tukamenya bayaronse, bakaba publier. Abantu baronka amadovize ni ba publier, bamenyekane, kubera iki babanyegeze. Murabona Sopepo iri kuratanga igitoro, iravuga iti station naka yaronse igitoro, abantu bagende banyu. Station naka yaronse igitoro, ni bagende banyu. None yabuze iki kutubwira amafaranga dufate abagiye kuzana igitoro hanze baronse n'abayaronse abari. Wego tubikurikira habuze iki. Erega ni question de la transparence et de la redevabilité. Nibabipubliye kuko biri muri bya bintu twita gukora ku mugaragaro. Batabipubliye ngo bavyerekane, bica biboneka ko hari ibintu banyegeje bariko barondera gusahura. Ikigira gatatu tubona gikwiye gukora nuko abantu baje mu mamisyo hanze, no kuvuga zijya ngendo zigirwa hanze, nuko bozigabanya hakageba ingendo bateza kutubwira ibintu twarose mu nyungu. Twumvikanye nuko abatwari kujya bashaka kwa aeroport n'abandi bose bodufasha baratubwira ingendo bagiyemo, kuko n'uburenganzira bwacu n'udabivuze, kugira ngo izo ngendo tumenye ko ari ingendo by'ukuri zigira akamaro igihugu, ntibibere ibintu byo kwizungurukira gusa. Erega n'abandi nibagiye mu mbabari, abanyamigambwe bari hehe? Dufise abanyamigambwe bagomba guhagarara ibi bintu bakavuga, bakotsa igitutu n'amashiga bakotsa igitutu leta, bakotsa igitutu inzego z'igihugu, kugira ngo ibi bintu bitore umuti uroroshe cyane. Mugabe ikintu kibibuza ni inyungu zabo bikabana. Nuko leta yokora ibishoboka byose iyi soko
y'amadovize yo mu kinywabi yovaho, kandi ugira ngo iveho biroroshe. Leta yonyene abari muri yo babiri muri byo nibabivemo bare kudandaza. Burya bovamo ndababwije ukuri, isima niyo subira kubura, naho yobura yofumize mu bwaye kaboneka. Ibitoro nuko nyene haba hari bike mugabo hakaba transparence, kuko ikintu kigora nuguca bakorera mu muco. None ninde yoza kuvugisha umugenerali ariko aragira byogenda gute? Burya bwiza ko byoshoboka. Ikindi naco mbona gikwiye nuko leta yokora uburyo n'ubuhinga amafaranga ayatwaza kuronka, nuko hoboneka ikintu twita un système rigoureux de rapatriement, kurapatria amafaranga. Murabizi neza ko ibintu byose dushora nk'inzahabu amafaranga atagaruka. Hari kindi gikomeye nuko muri leta ukora ibishoboka byose bagasaba ideni y'amamiliyoni amajana 5 y'amadolari, 500 millions de dollars. Igihugu byandika ibicana kiretse abagihagarariye badafise capacité n'ingufu zo kugira icyo bita negotiation. Nibarondere abantu n'ibihugu bashoboye kutugurana ayo mafaranga kugira ngo dushobore kwikenura ku bintu bimwe bimwe. Ubu byo bikozwe ndemera neza nuko babaye transparent, n'uborondera iryo deni y'imiliyoni amajana 5, hanyuma bagaca bashiraho uburyo bukwiye bwo amafaranga atunganywa neza. Jewe ndemeza neza atagitoro cyo subira gukena ubu uya, kuko hacaba un système de rotation. Hanyuma uwo mwanya nawo tuza two turarondera amadovize yacu. Mugabe ivyo bivana nuko habanje kubaho ibyo bintu bita transparent redevability, twese tukaba turi mu bwo bwato. Ivyo bitabaye bica bigora. Moyen terme no kuvuga muri kazoza tarakakure mugabo kana taraka hafi, nuko igihugu cogerageza ko investisa gushira inguvu mu bintu bituzanira amafaranga y'agaciro. Aho tugomba kuvuga dufate nk'ibijanye n'ikawa, ibijanye n'ama by'amavuka, kuko amavuka sigaye akomeye cyane, icayi, ipamba, ubutare n'ibindi. Ibi rero byofasha cyane. Mbere nari nibagiye n'abazana imitahe mu gihugu, aba diaspora, abantu baba mu makungu, ibijanye na tourisme, ibidukikije. Mugabe ivyo byose kugira ngo bishobora kubaho ico nita le climat favorable des affaires, kuburyo umuntu aje gukora ibintu vyiwe ataca yirukwako, atagira ingorane. Ivyo rero byoshobora gufasha cyane. Ikindi gikomeye tubona gikwiye nuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo bya bindi donc bagire kimwe bita acceleration yo kwinjira, no kuvuga bakoresha ingufu n'umwanya muto wo kwinjira muri ITIE. ITIE ni Initiative des Industries Extractives, no kuvuga ni ikigo gifasha, ni ikigo cy'ibihugu gifasha ibihugu kugira ngo bashobore gutunganya neza ibintu bijanye no gutare. Ico cofasha na cone biramutse ivyo bintu bigizwe. Hanyuma kandi bashire mu ngiro bya bikoresho byo bitare zuti bya CRGL byerekana ukungena ubutare buri mu gihugu bushobora gutunganya. Uburundi bwararativye, Uburundi bwarabishize ko igikumu, mugabe ingorane hari ni imwe. Leta n'uno munsi ntabwo imirashira mu ngiro, kuko harimo bita traçabilité minière. Mugabe byose no ndabizi intambamye niziye nuko babirimo abantu bakomeye, hanyuma kandi usanga basuma ari bagomba gusoma imbere y'abandi bagaca bagira ingufu, hanyuma ibintu by'igihugu bigaca bigora kibahagarariye. Iyo niyo ngorane nyamukuru ikunda kuba. Hanyuma nuko leta yo kwakserera yo kora mu maguru mashasha ibiganiro hagati y'abafasha Burundi nayo. None nk'ubugendo babaza kubera iki FMI yaratwemereye amafaranga uno munsi hamaze kuba deblocage rimwe amakuru dufise, ayandi yose n'uno munsi byaranse yuko ayo mafaranga aba debloqué. Mugabe ivyo murabizi neza ivyo bafatira ko bajya abantu Banki Mondiale na FMI bafatira kuki
n'abandi ba partenaire ikintu bita intwari ibereye, la gouvernance et la transparence. Uno munsi rero twe amakuru dufise nuko ajya amasezerano bagiraniye mwese mwabonye ashobora guhagarara umwanya wari wose. Kubera iki? Kubera hari ibyo leta yoba itigeze ikora barayisabye. Twebwe turakeneye umuco kuko nunda bisubiyemo, turakeneye umuco w'ukungene ijya convention FMI na leta bagiraniye igito bitari koraja mu ngiro. Hari ingorane nyabaki, hari kibazo nyabaki, turabikeneye kuko mu bintu bituma amafaranga ataboneka nico kirimo. Hari abantu bavuga ngo yangu igihugu nizoteza imbere n'abazungu ngo nigitozwe, nivyo ndavyemera nanje mugabo nagira ndabibutse yuko inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose uburaya iyo batagira ikintu bita plan Marshall, uyo Marshall yari umushikiranganje ajejwe iby'ubutunzi muri Etazini, iyo atabawe uburaya n'uno munsi ntibaburagira aho bugeze no munsi. Nukuvuga rero nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo ashobora gufashwa n'ibibaho, ahubwo wowe ufashwa ni wowe ugomba kwiga ibyo bagufasha ingene ubikoresha. Ko ni kubigenda rero ibi bintu birakomeye navyo kandi birakeneye umuti ukwiye. Ikindi nagomba kuvuga ni kubijanye n'imigambi ya kazoza a long term, kuko ivyo byose biri mu bintu bifasha kwejo dushobora kuvuga kugira ico no kwita esperance canke espoir, ivyizigiro n'ivyizero. Ubwa mbere nuko murazi ko hariho ibintu by'ama contrat minier biri envie. Nk'ubu hakwiye guca haba acceleration y'ibintu bijanye no kusinya no kurokrita mu buryo transparent firme canke societe yo ko exploiter nickel n'ubundi butari. Mugabe ivyo tutaragira ingufu na administration ikomeye ntibizokura n'abantu batarabasuma bien. Hamwe n'ico nuko agomba guca haba no gushiraho ya societe bita raffinerie yo ca ihingurira ubutari ngaha nyene. Hamwe rero n'ivyo gushiraho amabarabara y'indarani, kuko byose ni ibintu bijana mbebe n'imiyaga nkuba electricity. Ivyo bitabaye ni beza ngo bishoboke. Ibintu tuba turiko turavuga leta ikigira ikintu bita un plan d'action opérationnelle kugira ngo bije mu ngiro. Kuko tuma tuvuga ibintu muri leta baravuga ibintu bagira ibitabo mugabo bikaba ibitabo biherera mu ntuze gusa biherera mu bubati. Ivyo rero bishobora kudufasha na gatoya aho byari kubijanye n'ubutare kugira ngo ubutare bushobore kuboneka. Kubijanye na inflation no kuvuga iduga ry'ibiciro rirengeje, bogerageza uburyo bwose bushoboka bakagwanya ibintu by'amakomisiyo biragisibije les commissions. Kandi amakomisiyo usangwa atwagwa n'abari muri leta bonyene indani n'abandi barabikorana. Ivyo ifo ko bakora uburyo bwose bikava kuko bica biza kuduza bitavuye bica kuduza le prix sur le marché. Kindi tubona gikwiye uno munsi nuko leta umpere ku mukuru w'igihugu ko nari mwe ndamaze kubona ko tutabihuriza kwico kintu nawe nuko bose biba kudandaza. Tukibona abadandaza muri leta, tukibona abadandaza b'abasirikare, tukibona abadandaza b'abapolisi, menya yuko ikintu bitaramvirone des favorable des affaires idashoboka. Abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandazo. None ndababaza, none umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute? Ntibikunda, ntibiza ngo bikunde. Ivyo rero biri mu bintu biteje ikibazo. Ikindi tubona gikwiye nuko ibintu bya monopole nko mu gisoza nabo bari babigize neza, aho muri regio baca bahamagara nk'umuntu abantu bose bari mu iyo regio bafise ibintu bakabitanga kandi bagira appel ouvert. Nivyo rero nibibe kuburyo ibintu byose abantu baronka ibintu babipubliye bamenyekane kugira twavuze ko abantu bahabwa amadovize bagomba gushika kwibarabara abantu bose bakabamenya kugira tubakurikirane turabiyo bica n'ibintu babigire gutyo batabikoze bino bintu
twe twemeza neza tutihenze ko abategetsi ari bari muri ivyo hejuru nibabashira ku mugaragaro babamenye reka ndababwira ikintu mutari munsi bema muzi ko muri tribunal de commerce no munsi urazi imanza ziriyo z'abantu bagenda binyegeje inyuma y'amasoko n'ibindi baza kuburana ngo baratuza amafaranga mugabo ntibaboneke baciye ku bakuru bamwe bitwita les satellites genda mubaze mwese mu tribunal de commerce murayizi mubaze imanza ziriyo no munsi ingeri zarizo nabo bantu ukabona umuntu kweri mugabo bavuga urumva izo manza zizajyana iyo babakuye mu bibanza barimo ashavuga ati reko atagira ingufu byace mwikarahe agaca atwara byose rero dusaba yuko byose byoshwa ku mugaragaro mumbabarire ni byinshi mugabo jewe mbona ko byari bikenewe cyane ikindi naco nuko leta yosubizaho ya ngingo yo gukuraho amatukutuku amakinga n'amamoto bayikureho kuko reganda babwire ko bijya bintu biba mu Burundi honyene gusa kwisi genda umuntu agenda isi nta namwe kwisi ndabona afatwa ingingo nkaziya zitiyumviriwe ndabisubiyemo ijya ngingo nigeze yumvirwa na gatoya nibakora ibishoboka byose ijya ngingo isubigwemo kuko bizoza gufasha ibijanye nuko abantu biyunguruza ikindi naco nagomba mvuge nuko leta yofata ingingo yukura kwa matagisi ku bintu biza mu gihugu mugabo kandi haca haba nico kimwe no kubi vy'amamoto hagomba kuca haba ingingo ruhasha kumunaniza amategeko kwa hano nibiri rero vy'amagizonation ucu usanga bagize amaguzi acaba profiter par abantu babitwa n'abategetsi ivyo bintu re canke abadandaza ni vyiza rero yuko haca hafatwa ingingo z'ukungene bica bikingwa ikindi naco tubona gikwiye nuko ku bintu bijanye no kuzana ibitoro no kubidandaza nuko boreka n'ubu turabisubiyemo babe publier ibyo bintu bibe publier kuko nibaza ko ari ikintu ciza cyane bibaye publier abantu baronse isoko bamenyekane tumenye abari bo n'ingene barironse kubera ko babigira akanywa abantu ibintu byo gukorera mu rufuri bituma ibintu bitagenda neza ikindi tubona gikwiye nuko leta yotora umuti maguru mashasha w'ikibazo c'ibitoro ikindi cyanyuma muri bijanye n'ibyo kuva maguru mashasha nuko leta yokora ibishoboka byose ikadisponibiliza ikitwita ifumbire kuko ifumbire ritahari nta bintu bizoshoboka ntibikunda kuko isi isa niyatitutse ikindi naco ibi ni vya akuru terme kujanye na inflation iduga ry'ibiciro amoye terme ni kintu kimwe cyane twavutse igihe cyose mu gihugu cy'u Burundi hatazoba hari ikintu bita classe moyenne ni kuvuga abantu bari hagati na hagati hakaba hari akagwe k'abantu batunza cyane n'abakene bagose hazokwama hari injyane n'ibibazo mu gihugu arico gituma dusaba leta kandi jewe nico miti byose nkora nabo turi kumwe nuko twipfuza yuko hava ubusumbasumbane mu bantu iki twita les inégalités sociales iyo mu gihugu hari ikintu bita les inégalités sociales akagwi k'abantu bakeya batunga cyane n'abantu benshi bakena gose nta mutekano nta mahoro nta butungane bwa mu ico gihugu nibishoboka abantu bariko barahendana rero mu ncamake twifuza ko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bikunde aroterume ni ukuvuga muri kazoza kakure nuko leta yokora ibishoboka byose hakaba kimwe bita la satisfaction des besoins ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko twifuza ko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bashobora kuronka ibintu bafungura mu kirundi baca umugani ngo munda harara inzara hakazinduka inzigo iyo umuntu ashoje cyangwa iyo bamwe bariko barafungura ega n'abari twago bari kumwe mu mugamba dufata bari kumwe mu mugamba bari kumwe cyangwa bari kumwe mu idini we babona ubayeho neza ubu nabo bakabona abayeho nabi ega nabo bariyumvira baraza ubwenge wibaza ko abantu ibyo bintu bizobanezera ntibizonezera na gatoya oya nico gituma bagomba kuronka ikintu bafungura ivyo rero nta wundi muntu abikora atari leta
navuze byinshi sinzi ko nobiheza, reka turabaha document kuko ni byinshi cyane twavuze kugira ngo turabe ko twotanga ibintu byokorwa byinshi bishoboka kugira ngo hashobore kuba ibi bibazo turimo bishobore kubivamo, kuko tutabeshanye turi muri crise n'ubundi abisubiyemo crise tubona kwigoye. Hari abava bavuga bati mbega ko utakwirwa mutavuze ibintu by'imishahara. Ndababwiza ukuri mu bintu by'ubutunzi imishahara ntushobora kuyiduza yonyene utadugije umwimbo. Haca haba kimwe twita la depreciation monétaire généralisée. Hari abantu baba baduza imishahara, jewe sindi mwabo kuko boyiduza ukwenda bakayiduza. Iyo inflation mubona uzocuza gusuma wikoreye umufuko w'amafaranga kandi nawe utashobora kuronka. Nico gituma ahubwo twese twoharanira ko twoduza ubutunzi d'abord hamwe kubukingira. Ivyo bintu bibanza biboneke, byo hita bikadufasha cyane gusumba. Nico gituma rero niyumvira neza yuko ntorinda kuvuga ibintu byinshi, mugabo nagira mvuga ivyokorwa ivyo dusabe n'amashinga amateka natwe rw'abanyagihugu. Ubwa mbere dusaba abashinga amateka n'abagihuza amateka ko buva mu gacerere barimo, nyamba mu vy'ukuri bazi bemera ko batuwe n'abanyagihugu bave mu gacerere barimo batanga ijambo twofatira bazuba bakoze. Erega hari kimwe ndababwira, mbega mwe muri bukuru witwa Fabiano bakijyaniye nari yari umushinga amateka wenyine, mbega yaravuga wenyine kandi tukumva wenyine mu namashinga amateka amajana na mirongo akavuga wenyine. Namwe abashinga amateka umwe wese ndabawe giti cyane umwe wese bidakunze ko urongoye n'amashinga amateka n'abakorana bavuga nibagerageze bonyene umwe wese witi ciwa avuge aseruke atanga ivyokorwa nta kritike gusa, oya atanga ivyokorwa hanyuma baje kubikora babikora nuko turiko turabikora byoheza bigafasha gusumba. Hari rero ngira sabe twebwe abene gihugu ubwa mbere nagira mbere kuri leta naho nayibwiye nibige gutubika wavuye nitubone bagendera mu modoka zibitangaza mugihe abanyagihugu bariko barahwera. Murabizi wa mugani uri muri Bibiliya bavuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi nabanza be muto. Ikindi kigira kabiri kandi bagereranya umuntu atwara abantu nk'umwungere n'intamarongowe. Umwungere rero keshi ntaje inyuma aje imbere intama zikamukurikira. Hanyuma kandi si ngomba ko abantu bitwa ngo bari imbere y'abandi tubona bafise ibiyega ibitayega bafise ibintu birenze mu gihe abanyagihugu bagowe. Mwari mutwe baze kwerekana ubutunzi bwabo, baraze kwerekana ubutunzi bwabo none ndagira bisubire. Baze kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko abanyagihugu tubabaza la redevabilité. Rero nibemere ubwa mbere bifate ruto bambara impuzu zizimbutse pourquoi bagendera mu modoka zizimbutse pourquoi ega birashoboka baye mu maza zimbutse birashoboka kugira ngo twese tutugire rimwe kandi batubera akarorero. Jewe ndemera neza ko cyose bizoshoboka. Ivyo nivyo bari imbere y'abantu. Kuri twebwe abanyagihugu rero kumeze ko ndavuga nuko bo kwigora abagabo benshi ruguru ku mabarabara yenda ko ndaguca ntibagikora birwa kwibarabara benshi bibera kwibarabara mu bubari. Ubu makino gihugu ibintu bikomeye bihambaye ni bibiri, n'ububare n'amashengero, nivyo bintu bikomeye kandi ivyo bintu bibiri c'est un signe, c'est un indicateur de la pauvreté intellectuelle. Ahantu hose mutogere murabe kwisi hose, ahantu hose bashize imbere ububare n'amadini. Jewe mu Pentecote kwe kandi mu idini mugabo sinemera na gato, je sinemeranya n'umuntu atabwira abantu gukora ngo basenge kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu batariko barakora. Bibiliya iravuga neza yuko umuntu ari atakoze bari gisuma kibandi. Rero tuvugana ukuri abarundi nibaje ku kivi bakore. Ije ndabibabwiye nk'abarundi
twe turagenda ruguru ukaza gusanga n'abagore gusa baje abagabo bagiye nibaje ku kivi bakore ivyo bintu vy'ububare jewe ntwara nofata decision ko atakabari ko gusura kugurura saa 10 cyangwa saa 12 ni bugari bwo bubare bwose abantu baje ku kivi kubera iki abantu bugurura ububare ku murango riva abantu bose babona ni bugari ububare mugabo urazi ngene bacho batubwira je mwana ndabivugana nabo bavubira ngo rega ngo madini ngo badasenze imisi yose ngo bugari batubwira ngo tuja dusara nivyo batubwiye ngo boco basara ngo bagwara mu mutwe mu ruhande rumwe birumvikana mugabo niyo uri ku kazi nahone uburi kurakora uburi ko urashobora kutagwara rero abantu bitwa ko bari imbere y'abandi abakuru nibadufashe bafata ingingo zibereye kugira ngo abantu baje ku kivi ico ni cambere dusaba abanyagihugu ikigira kabiri tubasaba nuko abarundi batokwemera kumenyera ibintu nk'ibi ne faut pas vraiment habituer à une telle situation igihe situation nk'iyi uyimenyereye nukuri nababwije ukuri ntayuvamo ucuca kimwe twita muri coaching zone de confort murabona ingurube yibereye mu vyondo ingurube yibereye cyangwa ifi yibereye mu mazi andehoro y'amazi cyangwa andehoro y'ivyondo ku ngurube yumva ko atamundi buzima bubaho nibi bintu rero by'ibibazo tubimenyereye ngo tubimenyere nenda bahakano gasanzwe none kuva mu kuva muri 2020 atagituruka ihari nora ko twabimenyereye murako twabimenyereye no faut pas kumenyera ibintu nk'ivyo n'amakosa ahubwo ni turefreshise ingene byo kubivamo abatware bahari batari capable kurefreshisa twebwe tubafashe kuko nabivuze bajya ntibari hajya ku bwabo bari hajya ku bwacu bimwe bavuga ngo urumva ngo mwamavumbuka imbuto ngo urumva ngo mukuru ari hajya bakirazira kuvuga hari n'ugeze kubimbarira yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ico gihe yitwa Leonidas Habyarimana Imana mbwiye nkuru nziza ico gihe yari yagiye mu Bushinwa hanyuma atwara amafaranga menshi tuvuga tuti amafaranga yatwaye ntashoboka nibatubwiye iyo yakuye ngo nongo kirazira kuraba so ku munwa so wa wapi no bajya n'abakozi bacu turabahemba izo tuvyumvikane turabahemba batabizi bavyumva babimenye twebwe gusa ndishobora kirazira ko tubabura isuri kandi ivyo kirazira mugabo tugomba kubabwira ukuri tukoresha kimwe bitara franchise kuko igihugu ni ciwacu twese kiguye mu manga tugwayo twese kandi turahomba abarundi rero nibige kuruvandika uburenganzira bwabo amateka arabitegekanya ravu ingene uburenganzira bugwanirwa buharanirwa birazwi biratomoye icanyuma nuko abarundi bo kwiga kubaho simvuze ko turondera byinshi mugabo bige kubaho muri bike we ukore 500 ugacoca mu kabare ukarya umuriyoni nane wumva ivyo bintu bishoboka nitwiye ngo tubikuwa vubi tube muri bike tudabura tugenda n'amaguru warose 5,000-10 wiyo genda n'amaguru bica bigenda bica bifasha jewe rero mu camake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation jewe irambabaza nk'ubu abapoliticiens bose n'abatwara iyo duze ruguru muhura bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa none ayo matora birukamwo c'est quoi mu bisanzwe umunyagihugu n'umutwara ico bapfana s'amatora bapfanisha mu mariye rero turasavye nukuri ibi bintu tuvutse abavyumviriza babifata nk'impanuro erega handi babiriha amafaranga mbe bari mubizi izi ni consultants ziriho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo twatuhereza muri leta bakuri gusa mu gihugu nk'ico ucu usanga ari babantu bimwe navuga urumva umuntu atandaza azi ko aronka amamiliyoni none ndabakaruriye none mwiyumvire ukuye amadolari muri banki kanje muri BRB wayaguze kuri 3000 idolari rimwe waguze kuri 3000 ugaje kugurisha 8,000 urumva iyo nyungu bitatu bitanu yoza kudandaza yirirwa nigana na ntuze bigenze gute ntashobora ivyo rero bijya nivyo bibazo bihari mu gihugu
twebwe rero twifuza yuko ivyo bintu vyova abatagomba kubikura nuko babifisemo inyungu kandi leta yobishaka nuno munsi Jodibye uno munsi nyene nibaduhamagare tubivugane tubere ingene bigenda baduhamagare tuturi ngaha nibaduhamagare